Okay, yes. Ndabaramutse ndabifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze hiyongereko amagara meza. Ndabifurize kugubwa neza, kuronka amafaranga, kuronka ubuzima bwiza. Amazina jewe Omudezije, aho nje uno musi tuyage nje tube turaganira ku bijanye n'iterambere, ubutunzi ndetse ibyo byose tukaba tubikesha amahoro n'umutekano, tukaba tubikesha ikintu cyose, tukaba ubufatanye bwacu turwanire ibiduhuza kandi no kurwanira ibidutandukanye, nkuko turi bene Burundi, turi bene mugabo umwe. N'umunsi rero twifuza ko Burundi tubugira paradizo, tukabugira igihugu cyifashe mu cyane cyane mu gushinga cyangwa gukereya ibikorwa remezo. Ibikorwa remezo rero no kuvuga ngo hariho ibikorwa bijyanye na serivisi, hari ibijyanye no guhingura amahinguriro, ibijyanye no kwiremera ubuvuzi tutarinze kugira ubuvuzi rindi canke ngo utega amashi canke yuhishe cyane leta ngo nizo duha akazi. Oya, akazi natwe dushobora kwiremera bidaciye ubuvuzi bwinshi, bidaciye bidasaba kuruhuka byinshi cyane, ariko akazi tukakarema kagenda neza. Ariko uno munsi dusa urwaruka rwinshi nko kurema akazi, kwirukira mu bindi bihugu byo hanze, cyane cyane ibihugu bya Dubai, Buraya, Amerika n'ahandi. Ariko iyo tike bagiyeko ugasanga ari bari kuba umutahe munini cyane. None uno munsi kurema akazi rero bimeze gute? Iyo utakurema akazi cyangwa kuva mu bushomeri, tubyumva kugira ubushobozi bwo gusuma, ikintu kanaka, kugira ubushobozi bwo gukora ikintu kanaka ari ucikoreye bwite. Aho mu bisanzwe uhegiye kurema akazi. Ariko mu bijyanye no kurema akazi rero ntubona guca intege, ntubona biryohererwa no kurema akazi. Maze kurema akazi rero bisaba ingufu nyinshi, bisaba ubwira bwinshi, bisaba umutwaro munini. Ariko cyo nababwira cyo cyane batera intege nuko byose bigenda neza, bishobora kuzagenda neza, umuntu agatinda agafata umurongo, umuntu agafatisha akiha akazi wenyine, akiha akazi ndetse akaha n'akazi urundi rwaruka. Niyo mpamvu rero uno munsi kugira ngo tuganire ni gute umuntu atangura business, ni ryari umuntu agiye gutangura business. Okay. Mazina abavyeyi asibyo baranyishe nababwiye ndi ndabishe n'abanyakuru. Izina ry'akazi ni Omudezide, kubera ko kuvuga ni umujene kakora ibintu bakari byinshi, naho bamwe bavuga hari byinshi, ariko n'ubu ndabona ko ari bike cyane. Aho nifuza kugera sindahagera, ingufu zawe cyangwa ibyiyumviro byawe nawe ndabiguterereje. uze kujyana muri commentaire wandike umbwire ati ibintu ariko urakora sibyo. Okay, ubwanje ni ngaha mu ncamake sinavuga ngo siteye imbere oya ndateye imbere, kubera ko n'ikigira intango. Umunsi wose kiba gifise umunsi wose ngurose intango, igikidi naco kiba kiraduga. Ese ndavuga ko amashuri yanjye nayahereje muri komine Bugenyuzi, ari ntara ya Karusi ya kera, niyo ari komine ya kera. Uno munsi yitwa Shombo. Icyo gihe neza amashuri sinabona icyo gukora, sinabona iyo kurya, sinabona iyo kuva. Ariko kuva muri iryo shure atangura kugira ibyizigiro, agatangura kugira ubwenge cyane ubunararibonye bwo kwitangura kwiyemera ubuzima. Niyo mpamvu mbona ngeze aho ngeze n'ukuri, naho gushima aho navuye, bigereje naho navuye, aho ngeze naho gushima cyane. Uyu munsi mfise umutwaro munini cyane. Umutwaro mfise ni uwo kwiha akazi jewe ubwanje, guha akazi urundi rwaruka, guha akazi abagenzi, kugira ngo turwanye icya kintu twita ubushomeri. Uno munsi ndifuza kubona yuko, ndifuza kumva
igihugu cyacu cyiza cy'Uburundi, igihugu cy'amata n'ubuki, gifise isi nziza gishoboye guhingura, gifite amazi meza, gifite akayaga keza, gifite akazuba keza, ko basubira kumva umuntu n'umwe yaba uri mu Burundi yaba umunyamahanga yaba babandi bigorera dutyoza ngo ni igihugu gikenye. Ibi bintu ntibisubire kuvugwa. Abantu igihugu gikenye kubera ko babiharura mu mice itandukanye. Ibituma biharura mu mice itandukanye, hari ababiharura ku butunzi kanaka, bagafata population y'abantu bose bagaca bayifatira kwa wa muntu akenye cyangwa wa muntu avuga ko akenye. Ariko gusa icyo nashishikariza abantu nuko ata muntu n'umwe akenye ariho. Twese dufise amasaha angana, dufise iminsi ingana, tukagira amezi angana. None kubera iki tuvuga ngo ndakaratunze ndetse kandi ibyo byose tubihurira, abemera bobo baravuga yuko bafise n'Imana imwe, bakagira umugwanizi umwe. None icyo gihe bavuga tuvuga ko dukenye gute? Ikintu ndariye byandurana n'imizi ntihagire n'umwana wacu n'umuzukuruza bazokure batazi iryo jambo ubukene cyari icyo, bazokumva umengana umugani bamigani y'icigwa n'abasokuru, bamigani twumva umengana ibihoha byose bizabyumva ku matwi. Ati rero bakubwira urema akazi bisaba iki, kubwira utangure igikorwa bisaba iki. N'umunsi n'ibindi kuganiriza wowe kurankurikira, kubwira urema akazi bisaba gutsinda ubwoba. Icyo ni ikintu cya mbere, ugatsinda ubwoba. Ubwa mbere ugitsinda ubwoba akazi uhejeje ukarema. Icya kabiri ibyiyumviro imbona kazoza, ibyiyumviro biri kure hashoboka, uraba imbere yawe kugira ngo urabe ko uno munsi watsinze ubwoba. Ufata ukagereranya inyuma yawe hahise n'imbere yawe, ndetse uriho ushyiramo na kubu uwo mwanya nyine urimo. Kubu ni ukuvuga uwo mwanya nyine urimo, naho nyine urashobora kugira iki, ushobora kuvuga ati nateye imbere canke narasubiye inyuma. Kuko gutera imbere ubipimira ku byo wavuyeko no ku byo ugezeko, n'igihe gutera inyuma ubipimira ku byo wavuyeko n'ukuntu uba warasubiye inyuma. Mu butunzi dufatiye mu butunzi bw'amafaranga, mu butunzi bw'ibintu byose, aribyo bita gutera imbere cyangwa gusubira inyuma. N'igihe umuntu yasubiye inyuma bavuga ko yasubiye inyuma cyangwa yavuga ko yasubiye inyuma, ni cya kintu yahora aronka atakikironka, bya bikorwa atahora akora agiye gutangura kubikora. Dufate nko ageze nko mu busaza, icyo gihe rero cyabumva yuko umuntu yasubiye inyuma. Niyo mpamvu rero twari dukwiye gutangura bizinesi tukiri bato kugira ngo tuyubake, izo dushikane kure hashoboka, izo tugeze kuri hangiro kanaka. Uzumva uno munsi ngo abagene ndetse tugiye kugira iki, gusaba akazi muri leta. None iyo leta yacu iduha akazi, dutegereza kuyisahiriza, dutegereza kurema amahinguriro, dutegereza kurema amahinguriro, dutegereza kurema amaserivisi runaka. Aya maserivisi runaka niyo ashagaruka bafasha mu kibano, agatanga akazi kuri kwa rwaruka batari bwatangure kugira kuronka ka kazi. Niyo cyo gituma rero ndabashishikarije kuza ngaha mukagira subscribe muri benshi, kugira ngo twubake umuryango munini cyane, dukwira abantu ibihumbi no munsi, tuzokwigisha iterambere muri mwebwe nyene. Muzakugira subscribe, ndabashishikarije yuko ari mu muzoshingira intango ndi rwaruka, na cyane cyane ngo rutagira rutabona iyo ruva, tutabona niyo ruje, tubona icyo gukora n'icyo kureka. Reka ndabashimire cyane, wowe wabwiye subscribe, wowe umaze kugira subscribe nawe uza kuyigira, muze ubwire mugenzi wawe ntiganira n'ukuri, ntikiherere muri wowe gusa. Oya, ndakwinginze ugishikane ahandi kure, ugishikane kure hashoboka. Nkumbure hari abantu baza kubona ati byarananiranye gutanga business uno munsi, ibi ingeze ndiko ndabereka sibyo natanguranye. Natanguranye uvuge cyane, natanguranye ku bice cyane, nzandaduga buke. Niyo mpamvu mu nyungu nungutse ngaha nkeya, sinaciye ndagumiza ngaha, naciye ntangura atiriwe dusubire musi mwenza kuri bijyanye reka ndabereka ibiko birakorwa, kugira ngo mubone ko umuntu atavuga iby'ukuri. Abashishikariza n'abakiriya
abashishikariza n'abasanzwe baranguza utu tuntu mubona ndiko ndarangura mucimuze ngaha muri commentaire munyandikire ati ndakeneye ko tubonana tuyage ubwo twakora business waba ushaka kumenyekanisha ibyabo uri ngaha mu Burundi twafise gukora ngaha mu Burundi turashoboye byose biri gukorera ngorane turashoboye gukorera reka rero kugira ngo twese tugende ku bintu bimwe tugende twese tubangabangana twese duteze imbere rimwe bakimurabona yuko hatakiye nta bintu byinshi novuga ko biriyo oya si ibintu byinshi ariko mugabo bizoza biragwira bukebuke petit à petit les oiseaux faisons ubona umugani rero gukoresha bukebuke gukomeza igihoni ni kuvuga ntiwihe gahunda yo gutangwa ku bintu byinshi cyane utanguriye hejuru kenshi urakunda guhomba tangurira hasi hashoboka aho nyene ugaya tangura aho nyene ugaya niho bizobona ko bizogenda neza kubera ko ibice birenga 90% by'abantu batanguye hejuru benshi barakorotse barahomba ndakubwiye abantu batanguriye hejuru menya n'inkunde muntu gifata nk'akarorero atanguje miliyoni 10 tanguje miliyoni 10 biroha guhomba rwose iyo bifite no guhomba abagiye muri business abagiye gutangura umushinga atazi neza atazi ibisanga bazohurirayo atazi ibyo ashobora guhurirayo nabyo ya mafaranga rero akayadandaje cyane ko yashyize mu kintu kandaka akagendera agabanuka bukebuke gushika agize n'agaciro ko guhera igihe rero usanga umuntu menga yayinze menga yaturubuye niyo mpamvu umuntu yakwiye gutangiza ibi umutahe wa mbere zazi ingufu zacu izi ngufu kubona tuzifise wari umutahe munini cyane ibi by'amafaranga byaje mu nyuma ni kuvuga ko imbere yo gutangura business hari abantu benshi bagiye gutangura business ngo nta mahitahe mfise ngo nta mahera mfise ariko ibyo numva ko bitari bikeneye cyane naho bikeneye ariko si cyane ni kuvuga bwa mbere na mbere ho reka nshishikarize umujene wese cyangwa umuntu wese akuze ko mu gutangura business bidasaba amafaranga ntiyagiye umuntu n'umwe ciye nibuka akantu kamwe umuntu babagiye ati hagati y'ubumenyi n'amafaranga ubwo gucaguza wotora iki wakacubwira muri comment rero wowe hagati y'ubumenyi n'amafaranga yo ucagura iki muri comment ze guhurirayo kugira ngo tube turayaka tumve ukuntu biza kugenda nibutse umuntu ateye inkonero ndamubajije ikibazo wowe muri we yanyishyuye ngo jewe ivyumviro nsanze bifite cyangwa ubumenyi ndabufise icyo mbura n'umutahe umaze ukeneye umutahe bangahe ngo imiliyoni 5 zizozana nahe zizova he ndazo zihuzanira icyo kibazo rero niho kiri kandi ivyumviro ndabifise sawa ndamubwiye n'amahoro ati kuko mbiriza rero mugenzi buriya umutahe wa mbere ni wowe nyene wowe kubona uriho ukomeye utagwaye wiyumva amagara yawe ameze neza niwo mutahe mukuru wa mbere rero nawe mugende uriko uranyumva mugende uriko urakurikirana wowe ufashe umwanya wawe ukamara kino kiganiro wowe wafashe umwanya wawe gukora ikintu runaka ugaragaza ubwawe ntusubire kugira ubwoba bwo gutangura gukora kubera ko aba bahigwe bose aba ba Elon Musk aba baziranotse aba ba Venera ndetse n'abandi bakire bose uzi ntibatanguriye kwa bigirwa n'abafisi batanguriye kuri duke dushoboka kuri duto twonyene duto dushoboka batanguriye ko ni rero turaba bagetse kuko nk'ubu ugiye kugiza hakimanyiraje cyangwa inyigisho za Venera utamvuga Venera cyangwa ziranotse kuko aribo bazi nibo baguze tunga mu Burundi niho benshi bazi ugiye kumubaza ati none ubwira uti ushike kuri no tunga ryawe ushike kuba uteye imbere nk'uko ubikanguriye gute batubwira ati utangwa bukibuke natanguye nkarangikara impembere zikaranga nivyo biyoba bibe bikaranze ngatemwe impembere zikaranga ico gihe ndagenda ndaduga bukebuke gushika kino gihe nkoresha abakozi barenga ibihumbi bashobora kuba babayeho neza kubera ibikorwa remezo nshobora kuba narubatse
niyo mpamvu nawe ntuze kugenda hino kugira ngo udakuyemo ikintu na kimwe. Basi iyi si umenye ko uyifise k'ideni, kandi iryo deni utaryishuye umenye ko bizokugirira ingaruka mbi. Iryo deni rero naryo ni iki? Iryo deni nuko isi uko wayisanze utegerezwa kuyisiga uko, utegerezwa kugenda uyihinduye. Ideni ufise rya mbere ni ukuhindura buno butaka bw'isi uko waba usanze ntuzobusiga uko. Iki nicyo kintu cya mbere mayenda gushishikariza ubwa mbere. Kigira kabiri, ufise umutwaro, ufise ihangiro ry'uko utegerezwa guha akazi abandi batarakaronka. Iki kintu kamfasha ukagikora, ugatanga akazi ku muntu umwe canke babiri bashoboye kubaho kubw'iwawe, kubera ibikorwa atari binini wubatse, ahubwo ari kubona ubundi abayeho kuko nawe ubayeho. Ihangiro rero twihe kubaho kugira ngo abandi bashobore kubaho. Niyo mpamvu rero ariyo mpamvu ndakubwiye ati iki kiganiro uze kukimara neza, igikurikirane kamwe kandi, kugira ngo uze kugenda ukuyemo ikintu kimwe canke bibiri. Reka tubanze gusubira mu biganiro bitaha, tuzoba dusubira, ariko n'ubundi ndakwibutsa utaragira subscribe uriko urahomba ibintu binini cyane. Ubu nkurikirana utaragira subscribe, igiparita kino kiganiro giha abandi benshi, gihe abandi benshi bashobora gushyira mu groupe kugira ngo tuze twigira hamwe uko umuntu ashobora gutangura business. Ubu tuzoza turajyana impaki ya mbere y'ukuntu yari nka introduction. Umuntu azaza arakora ibiganiro kimwe ku kindi, urugenda ku rundi buke kugira ngo twese twishikire ku iterambere, na cyane cyane ko dufite ihangiro ryo kugira mu mbona kazoza y'imirekarane igihugu cyifashe demiresiwasa igihugu giteye imbere. Kugira amagara meza, kuko umuntu afungira nabi, umuntu anywa nabi, aguma agira ubuzima bubi, ubuzima butamushikana ku mbona kazoza. Reka tuzobe dusubira mu biganiro by'ubutaha. Murakoze kukurikirana cyane, ariko umukozi kugeza subscribe nawe ndamuhaye amashyi menshi cyane, nubwo yaba atayumvise amenye ko numvise ku mutima n'umuntu wanje. Ndamukomeye amashyi cyane rwose. Rugero, reka tuzobe dusubira mu biganiro bitaha. Murakoze cyane, Imana nibahezagire. Ciao, hasalabisa. Yari tugezeko bari kumwe kuri mikoro, tukaba tuzongera mu biganiro by'ubutaha. Murakoze cyane.